abo mfise bahagaze n'abana batatu. Mugabo muri abo bana batatu uwakurikira aba babiri bagendana ubumuga bwo kutabona Imana aranteye iteka aza akanura kandi n'umuhungu afise imyaka 4 nyuma yaho kubera ubuzima bw'aba bana babiri bagendana ubumuga bwo kutabona duhera kuri ciza wewe urashaka kwiga amashuruka yama uzayamara yego gusa nuko ntaramenya ndabishaka ushaka kuzokwigira iki hamwe wabimenya nyiro gumumenya ushaka kuzobiki kuba umuntu yive kuba uwaciye ubwenge akora iki hamuvuga ati jewe ko nzoma nitse nciye ubwenge shaka kuzoba iki kintu ushaka kuzobiki yecho mvoba nashaka kumvoba incabwenge butoyi wewe nawe ni waheza amashure yawe ni wigumenya ukaza amashure yawe ushaka kuzobiki umwigisha ushaka kuzoba kumwigisha nawe uje kwigisha kugira n'abakora kwigisha wabonye byoroshe kwigisha biroroshe uwo bafise umutima w'urukundo yondondeza hama akagira icyo afashije kuko sindamusago je notegeka ati yofashiki wewe yofasha haruye kwabo bana bagoyirera kuntu bazobaho kuntu baziga kandi nko kwiga bakanshigikira bakafata mu mugongo kuko bamaze kugera ku ishure nimero ndayifise bokoresha 68 03 996 karafise limikasha ko kanimero karafise limikasha Nshuti namwe bakunzi ba Inkerebutsi TV reka duswe tubashimire tubipfuriza amahoro y'Uwiteka twizere ko mumeze neza natwebwe ku Inkerebutsi TV turamahoro rero nkuko twamatwa bibasabye raba musi iki kiganiro kuturagira sabone cyangwa subscribe aho byanditse uco hakora umaze kuhakora ucubona haja gakengeri nako ncugakorako umaze gukorako aca haza tute canke all naho nico hakora kugiso kwa mushikirwa n'ibiganiro twamadushikiriza ku Inkerebutsi TV byoroshe rero nkuko mutubona ndi kumwe n'abatumire bahire n'abatumire batatu ni kuvuga nabana babiri bafise ubumuga bwo kutabona na mama wabo nabo duhuriye ngato cyabishima ko twokorana ikiganiro kugira bashobore kubigira abanabigire n'icyo basanzwe wanashaka bakora ukuntu babikora batubwire n'ubuzima bwa misi yose basanzwe barimo rero ntarandiriye reka mpere kuri uyu nkotseko mugenzi wanje bite nsawa urakomeye yego bakwita gute Nderichimaye Nikodemu butoyi Nderichimaye Nikodemu butoyi bivuga byose rero neza twumve bitwa nde Nderichimaye Nikodemu butoyi wazanye nabukuru none oya rwazanye na ciza bukurari yaravuye pole sana uriga yego biga he igihanga mu wakangaye mu wa mbere nawe witwa nde niyo nkuru Jiva Samuel niyo nkuru Jiva Samuel apana Jiva Ciza ni niyo nkuru Ciza Samuel Ciza Fanuel umeze neza none gafana Fanuel niko ndabatse umeze neza amakuru yawe na uriga wiga he igihanga mu wakangahe mu wa mbere amakuru yawe namwe amakuru ni meza nitwa meze neza mutwidondore nitwa Mugisha w'Imana Nadine yego musanzwe mubahe Nadine sanzwe tuba ku mutumba wa Mukaka komine ya Mabayi ntara ya Cibitoke buto sa urakomeye rero yego kwishobora bigisha tukaririmba yego banza turirimbire twumve nayonzi neza uyutse buke kuwa mbere kare mu gitondo numvise
kuja kw'ishuri naciye nezerwa kuko ngiye kumenya ubwenge nzembarire dawe azangurire agahuzu keza nzenjane kw'ishuri agahuzu keza nzenjane kw'ishuri akaba kabigishije hariya nyene ari ibubanza mbatubwiye igihanga mwiga nawe bahari kandi akarimbo n'ababigishije jako twumve abana b'iwacu nimukure kwiga urakazi nawe kuja ubwenge niko gukira uburundi bwose buduhanze amaso rwaruka rwiza rw'imihigo rwaruka rwiza rw'imihigo rwaruka rwiza rw'imihigo w'imihingo rw'imihingo ujya tubwikira twahora turi nago rwaruka rwiza rwo mu Burundi none nawe rwo mu mihingo we watubwiye ko wiga nawe ko wiga sibyo gutoye na ciza mwese muriga bega murandika yego ndandika mwandikisha iki tablette na poinso umuramaze kumenyera kubyandikisha yani buke mumaze imyaka ingahe mwigaye 3 imyaka 3 muracari mu wambe mu muja wa kabiri cyane ntago baratubarira ntibarababwira amanota nawe ni wanyu ntago bababwira amanota hariho aho twandikisha ubukibe tukandikisha poinso na kibariti none iyo muri kwishuri mama wanyu mwajanye oya yaraduherekeza akadushikana akacagenda natwe tugaca tugumayo ninde abamesurira jewe ndazi kwimesera ishuka yiwanjye amatiza ciza ndakumesera jewe mureze none amasahani nayo agiye gufungura ninde abajana gufungura murijana mugenda mwijana mukagenda utamuntu numwe abafashe jewe umunsi umwe narigeze kwiboma ngaha haciye hava uruhute naciye ndarumena niba gwimeneye aragura akazi none duhera kuri ciza wewe urashaka kwiga amashuri ukayamara uzoyamara yego gusa nuko ntaramenya ndabishaka ushaka kuzokwigira iki hamwe wabimenya nyine wogumumenya ushaka kuzobiki kuba umuntu yive kuba uwaciye ubwenge akora iki hamuvuga ati jewe kubera ko nzoma nitse nciye ubwenge shaka kuzoba iki kintu ushaka kuzoba iki cyo mvoba nashaka ko mvoba incabwenge butoyi wewe nawe ni waheza amashuri yawe ni wiga umenya ukaheza amashuri yawe ushaka kuzoba iki umwigisha ushaka kuzoba kumwigisha nawe uje kwigisha kugira n'abakora kwigisha wabonye byoroshe kwigisha biroroshe oya ariko urabikunda mandi bahetse agira kujya musaba murakoze cyane rero kuba muduteramanyirika rero nganire na mama sibyo ariko turagumana Nadine karame mwatubwiye ko musanzwe muba ku mutumba wa Mukaka musanzwe mufise abana bangahe abo mfise bahagaze n'abana 3 mugabo muri abo bana 3 uwakurikira aba 2 bagendana ubumuga bwo kutabona Imana aranteye iteka aza akanura kandi n'umuhungu afise imyaka 4 nyuma yaho kubera ubuzima bw'aba bana 2 bagendana ubumuga bwo kutabona mbona buragambaraye cyane cyandabanza ndumvira impanuro z'abaganga ati ufise abana nk'aba biragoye kuguma ubyaragura burya ronca nyuma yaba rero n'uwo mwana umwe fise afunze imyaka 4 ni kuvuga ko samufise abana 3 gusa abana 3 gusa mbega iyo baje muhira birakorohera iyo bagiye kw'ishure birakorohera bimeze gute ubuzima
mbo iyo baje muhira ntago binyorohera kuko ya misi bamara muhira niyo mari misi nicaye ntacyo nkora mvuga ati ncunga abana b'igihugu neza kuko aba umwanya tuba turi kumwe ni gwanje mukabagize icyaba leta irashobora kunkurikirana bikanteza n'ikibazo kirekire gabo ubu rero nko kuva bava ku ishuri nta bintu nkora nguma nyene gushitsaho bazomanuka ku ishuri tugiye ko iyo bamaze kuva ku ishuri bakaza ngaha hari umwanya na mu bamuronse umwanya wo kuguma muhira umuguma mu bacunze kugira ntagira ico ba none muri ico gihe muca mubaho gute kurondera bica bigenda gute kurondera bica bihagarara hama uwazi ko aba bana bagoye irera nzangira gutya nkaca mbona nk'umwe arazanye nk'ibiro 3 by'ifu indongozi y'ifu duharage kwa kundi tugaca tubaho gutyo ababanyi cyangwa abanyamuryango ababanyi n'abanyamuryango kenshi rero hariho nk'umudamu umwe notanga kakarorero yama yabitwararitse umudamu bita Helena yama yakoze cyane gira gutya nk'akabase k'ubududu nkabona arazanye ati gaburira abantu nuko nyene cyambaho muri Nyabuzima biga kw'ishure biga ko murariha cyane kw'ishuri biga ko turariha 30 buragice ukari babiri 15 kubajana kw'ishure imodoka yo kw'ishure iraza kubatora canke nimwe kumubajana mu pakije bimeze gute mbo ni twebwe twipakiza kuva ngaha gushika ibubanza batubwiye ko bamazeyo imyaka 3 kuva ico gihe mu myaka 3 yose mwebwe mwimenya byose mbo iki ego kwayo ku bintu byo kuja kw'ishure ku vyifuko no kwisabune tujya twose bamuzi yuko umwana akenera kw'ishure nitwe twimenya mugabo ifungurwa nibo babamenya aho kw'iryo shure bigako mbe kurabaye amafaranga 15 baronse uburenganzira bwo gufungura kw'iryo shure mu muhana n'ibyo by'ifuko amashuka impuzu amasabune byose mugo mubigira nta bagira neza muraronka ko mufise abana babiri bose bagendana ubumuga cyo kubatereka dufasha natwe tumurihire umwaka umwe tumurihire ikitwaye kuri impuzu oya nta bagira neza baradushika ko badufasha kiretse nyene nkaho bo babiga mugabo ku ruhande rw'iwanje ntabo ndabona baza bati tugusahirize kuri aba bana ayo mafaranga tuzoze turayakurihira wewe kumurondera ibindi bintu byo batunga mu oya ntabo ndabona mugabo bo bagira neza babasanga aho kw'icyo kigo biga birumvikana mugabo rero nca mpindukira nka mustanteri wa komine y'Amabayi wewe nje kumutura ikibazo cy'uko babuze itike ribashikana kw'ishure arabaha gatike cyangwa isabune yabuze arayibaha Imana imukoze cyane nyari abandi benshi badufisa kucyana Nkirabutsi TV harakajambo ushobora kubabwira afise umutima w'urukundo ushobora gusanga ari cyo gufashisha harakajambo ushobora kubabwira cyangwa aricyo ushobora kubasaba mbo akajambo ushobora kubabwira naka kandi si akajambo ijambo ritegezwa kubabwira niri uwo bafise umutima w'urukundo yondondeza hama akagira icyo afashije kuko sindamusago je notegeka ati yofashike wewe yofasha haruye kwabo bana bagoyirera kuntu bazobaho kuntu baziga kandi nko kwiga bakashigikira bakafata mu mugongo kuko bamaze kugera ku ishure hama ikindi kigize kabiri borondera Mesadi kuko Mesadi ari hafi yibarabara Mesadi narasha kuvuga ati reka ndondera uyu mudamu hari hakafashanya umuntu yiyumviye gufasha kwaba bana
mesade nawe agaca ndondera bigaca binshikira n'iryo jambo noshikiriza. Votanga akanimero ka telefone ku buryo wo kurondera niba ufise akanimero ka telefone ukavuge wo kurondera ashobora gucishako ubutumwa bwiwe icyo bayipfuje kugira gutera bano bana. Ego inimero ndayifise bokoresha 68 8 03 96. Karafise limikasha ko kanimero. Karafise limikasha. Ego murakoze cyane abakunzi ba Nkerebutsi TV mwabyumvise ni umumama mwamubonye ku Nkerebutsi TV afise abana babiri bafise ubumuga bwo kutabona n'abana basanzwe biga ibubanza muri komine Gihanga mumvise ko bari amafaranga y'ishure 15,000 ku muntu mugabo ishure gace bafasha reka bagagurira igice cyose ariko kandi ibyambagwa n'abamama babimenya amasabune ikifuko amatike murabizi n'ukuntu amatike yadutse nibo bimenya mumvise ibyo basaba abana baripfuza ko buba abantu baciye ubwenge cyane cize hatubwe ko ashaka kuba incabwenge muri bake bantu incabwenge bakunze mwavuga kudekuvura kuzana ibintu bishasha butoyi nawe bifuza kuba umwigisha mu mashuri akomakomeye wewe kubyimana yaguhezagije urashobora gufasha kugira indoto z'aba bana zishobora kuja mu ngiro mama wabo namwamufise ko yavuze ati nukuri ubuzima buragoye ariko iyo banatashe muri vacances cyangwa uburuhuko ibikorwa cy'amagarika babanye banyimvise ko bashobora kumva mbere n'ibyo bashobora gufungura ariko kubatumviriza ndabasha kuraba cyo gufashisha abana cyangwa ababyeyi kugira indoto z'abana cyo kuja mu ngiro rero reka tubasetse buto buto turagushimiye cyane ko watwitabye urakoze uzogira ibyigwa byiza kandi Imana izogufasha ushike ku cyo wipfuza ciza na urakoze cyane turagushimiye ko watwitabye umvise turagushimiye ntuze kuvuga murakoze mama reka tugukenguruke cyane uko washoboye kutwitaba ukatuganiriza ku Nkerebutsi TV murakoze. Nanjye murakoze kuba mwaratwiyumviye ko mukadutumira tugatanga ikiganiro nk'abandi banyamuryango batari batuzi bakatumenya. Namwe mwadukurikiranye